Yesu nawe turabona ko yaje mu biwe kandi yaje gucungura abiwe abo mu bwoko bwiwe, mugabo ngo ntibigeze bamwakira. Turabibona muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 11 haravuga ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibamwakira. Turabona ko Yesu abiwe nibo bamugwanije, twarabibonye mu vyigwa vyahera, nibo bamugwanije, nibo bamushize mu maboko y'abanyakibi kugira ngo abambwe. Ntibigeze bamukunda, ntibigeze bamwakira, ntibigeze banakira n'ico Imana yari yamurungikanye. Mugabo ivyo navyo tuzobibona, kumbure Imana yabishatse ko bigenda gutyo kugira ngo twebwe abatarabisirayeli natwe dushobore kuronkeraho agakiza. Tuzobiraba mu vyigwa bikurikira, ariko ico nico ca kabiri tubona ko Yosefu yarahuriyeko n'umwami wacu Yesu Kristo. Hirya yuko bakundwa n'abavyeyi, mugabo bo bavukana ngo barabanka. Se no kuvuga ngo abavukana na Yosefu baramwanse kubera ukuntu se yamukunda, hanyuma na Yesu nawe ngo abo bene wabo baramwanse kubera uko ubutumwa Imana yamurungikanye n'ivyo Imana yamukoresha n'ico yaraje gukora, bituma batakira ivyo Imana yari yamurungikanye, bituma batamwakira. Hanyuma Imana itugirira ubuntu twebwe abari abanyamahanga, abari kure y'amasezerano, twigizwa hafi yayo kubera ko abari barabigenewe batashoboye kuvyakira. Tuzobiraba mu vyigwa biri imbere. Turabe ica gatatu, mbega na Yosefu yaranswe mugabo uko kwanka kwabo niko kwatumye ababanse babahindukira abacunguzi. Yosefu baramwanse, bamugurisha muri Egiputa, ariko ahindukira kuba umucunguzi wabo mu gihe c'amapfa yateye mu gihugu c'i Kanani. Igihe yari yagurishijwe muri Egiputa, Yosefu nawe yari yagizwe umwami, yari yagizwe nk'umushikiranganje wa mbere atwara igihugu ca Egiputa cose. Hanyuma wa wundi yanswe na bene wabo, wa wundi yatawe na bene wabo, aba ari we abacikira umurokozi mu gihe c'ikigoyi.